kugira iki ahantu yerekana kurikira hari urugero oya ahubwo ngaha yerekanye aka ibiri none kakarenze kagira nkuko ibiri biragenza kore cyane kundarunda y'isi Vittoria
Bavyeyi uno munsi
gusubiramo indagano ni urugo rumaze imyaka 40 Kristu n'izindi imyaka 20 baronke batisimu tu basa naganze mu mitima umwe na Kristo ijukira iterambere ryuzuye kandi riramba. n'akanyamuneza muri kino gisata cacu ni impundu ya yubile aho gisata kimaze imyaka 75 inkuru nziza isamiranye aho iwacu. Tunezerwe duhimbarwe maze dukengurukira Imana ingene urukundo rwayo rwadusaze. Dukengurukira Imana ku ntambwe igisata kimaze gutera mu Bukristo, mu kumenya Imana, kimaze gutera mu kunga ubumwe n'Imana muri urwo rukundo rwuzuye kandi ruzana akanyamuneza. Nuko rero tundaza Imana, dukengurukira Imana, inzamba ya yubile ivuge, natwe duheze dushireko ibicurarangisho bidufashe. Tuninahaza Imana, dukengurukira Imana, maze ubwo bukengurutsi buheze buturoreshe vy'ukuri kukubandanya twimika muri Yezu Kristu, muri Yezu Kristu, twiyimika muri we ngo dushobore vy'ukuri kuninahaza Imana mu buzima bwacu. Nuko rero tubwire ko ururimi rwa yubile, inzamba ya yubile, hama tubandanye tuninahaza Imana.
tuganire uyo turigishwa Kristu inkuru nziza irasasagara twigishwa urukundo ukure kuriranira no gusubiza hamwe twigishwa gusenga mu mutima no mu kuri duhabwa amasakaramentu iterambere momokamana n'ibindi byiza bitandukanye Mukama umana nawe byose Mukama Imana muri twese wamwizera udategereza Mukama dushoboze kuba abasangirangendo mu kwizigira turirimbe bandinda hazwe mw'ijuru
Amen.